tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Ngiye kukandika somera Yesaya 5 verset 2 gushika kuri 3. Yari yararurimiye akuramwe amabuye ateramwe imizi. Ijwi niko yavuga neza, subira umuntu wese agyumve. Yari yararurimiriye akuramwe amabuye. Yari ahera ku murongo wa mbere kugira kumbura umuntu wese avyumve. Hinge ndirimbe ivy'umukunzi wanje, ego indirimbo y'uwo nkunda ivuga ivy'uruzabibu rwiwe. Umukunzi wanje yagize uruzabibu ku musozi umera cyane. Yari yararurimiriye akuramwe amabuye ateramwe imizabibu y'ubwoko bwiza, agubakamwo umutara hagati, agwimbamwo n'ikinogo, agikora bwa bwato. Nuko yaziga ko ruzokwama inzabibu, ariko gwama ibijabija by'inzabibu. None rero mwababa i Yerusalemu, namwe bagabo b'i Buyuda, ndabinginze mudutature twe n'uruzabibu rwanje. Oh my God. Iyi histoire Imana yatanze ikigereranyo cy'umurimyi yafashe umuzabibu. Hama ngo ikintu cya mbere yakoze, yafashe arondera isi imera cyane. Hama iyo si arayifata ararima imera neza. Hama arazana amase arahatabira, ahashyira amase. Hama cyaratora uruzabibu, ngo inzabibu nziza zimeze neza atera aho hantu. Hama ngo si ibyo gusa, ngo acafata azararuvomerera urwo ruzabibu. Si ibyo byonyene, ngo acaruzitira kugira ntihagire ikintu na kimwe kizoza ngo cyonone urwo ruzabibu. Hama ngo yari yiteze ko ruzokwama inzabibu nziza. Ngo ikintu cyamutangaje, urwo ruzabibu rugeze kwama, rwaciye gwama ibijabija. Ibijabija bisigura iki? Bisigura ngo ni vyamwa atari imizabibu bitaribwa. Kwanu bazi umuzabibu hari ibintu umuzabibu ushobora kwama udashobora kurya. Mbwa igihe yarubwira ibi byose, akarukingira, akarurimira, akarondera isi nziza, akaruhereza ibintu byose rukeneye ukwari kugira ruzomwamire inzabibu nziza. Hama ngo rugeze kwama acasanga gwamye ibijabije. Acavuga ati ngombe shingisha urubanza, mumbwire uyu muzabibu wanje ikintu nawe ukoreye kugira ngo wame ivyo nagomba ko wama. Nashaka kunyamira vyiza, ati naremvestishije, narashizemwe ibintu vyanje vyinshi kugira uruzabibu gwame, atari ngo ni gwame ivyo nashaka. Tire ngomba mutumvirize n'uruzabibu gwanje. Ngare ibi rero Imana yabivuze gutya, ariko ivuga ihanga rya Isirayeli. Yavuga ati mwahangamwe, ndatangaye mwebwe nabagiriye ibintu vyose vyiza, narabatoranije mu yandi mahanga, ndabashira haruhande. Hama si ivyo vyonyene, ndabaproteja igihe cyose ayandi mahanga ntaco yashoboye kubagira. Yaripfuza kubica, yaripfuza kubagira nabi, mbwe ntiyashoboye kubagira nabi. Ndabaproteja, ndabakingira. Hama si ivyo vyonyene, narabavomereye. Kubavomera bisigura kubaha umugisha. Narabahaye umugisha, muragubwa neza. Ati rero fisi ikibazo, mwahangamwe n'igihe kintu nabakoreye, nategeze kubakorera kugira mu nyamira ivyamwa vyiza. Aha ngomba gukuramwo reso, ngomba gukuramwo icigwa ngaha. Ibintu byose Imana ikora mu buzima bwawe iriteze ivyo uyigarukanira. Mwumvirize icigwa kirimo ngaha. Avuga ati jewe umuzabibu narawutoye, hama ndabanza ndarima, ndashira mu isi nziza, ndawubakira uruzitiro, ndawuvomerera. Hama nari niteze kuzokwama ivyamwa vyiza. Nga ugeze kwama
uca wama ibijabija. Nabwiye ibijabija ibyo ari byo ni ibintu bisa n'inzabibu mugabo bitaribwa. Avuga ati no, je nashaka ko wama inzabibu nziza ziribwa, none wamye ibijabija. Nikiye kintu nagukorera ndagigukorere kugira wame. Muyandi majambo, Imana iri pwe gukorera ibintu byose umuntu wese kugira yame imbuto zikwiranye no kwihana. Praise God. Ari bani Imana. Ari unaguma mu nkurikirane. Hari abantu bibaza ngo Imana imugiriye neza kugira gusa vyinjoyinge. Eka Imana iguhezagiye kugira uzoyamire ivyamwa vyiza. Imana ishobora kuinvestisa ahantu ititeza inyungu. Praise God. Imana iguhaye amahoro yiteze ko nawe hari ikintu cyukora, kuko utari mu mahoro hari ibintu tokora. Igihe Imana yagurutsa Salomo, munyumvirize neza, yamubwiye ati Salomo, igituma uzonyubakira ingoro ngiki, ati sowe Dawidi yarafise ishaka nitunga yararifise, mugabo sowe yagize intambara nyinshi. Ubwami bwa Dawidi bwabaye ubwami bw'intambara gusa. Intambara imwe yarahera, iyindi kabira vyutse, iyindi gahera, iyindi kabira vyutse. Imana yavuga ati Dawidi, bivanye n'amaraso umaze gusesa n'intambara zikuruhishije, ntushobora kunyubakira ingoro. Mwaje avuga ati ngo mpagurutse umuhungu wawe, mugabo umuhungu wawe igihe cya mbere nzokora ku ngoma yiwe nzomuha amahoro. Mugabo Salomo akwiye gutahura ngo Imana impaye amahoro igomba ko nkora ibyo data atakoze, kuko data niwe yakizanye icyumviro cyo kubaka ingoro, mugabo kubera intambara vyarase ko yubaka ingoro. Nga jewe data mpaye impore, data mpaye amahoro, ibaze ko Imana mubwiye ngo nzuhagarika amaso kuvuga atakazokacira mu gihugu cyawe. Ku ngoma ya Salomo muze mubaze nakantu nakame kakaciye gushika igihe yava mu murongo w'Imana. Nga akiri mu murongo w'Imana nakantu nakame kakaciye, Imana yamuhaye amahoro, imuha amahoro gw'impande zose. Mwene majambo, mu ndimiro, mu bidanzazwa vya ku ngoma yiwe, mu gisirikare, mu madomene yose y'ubuzima, Imana imuha amahoro. Nga yamuhaye amahoro ishaka ko yubaka ingoro. Mwibuke Imana itanze amahoro, nifuye kuyatanga hari inkomezi yashizemo, yazibiye abasi babo, yakoze ibintu bituma umugabo agira amahoro. Mwaje vuga ati ndaguhaye amahoro kugira gukora ikintu kanaka. Many abantu benshi bimvira yuko Imana ibahaye amahoro nukugira binjoyinga amahoro. No, mu mahoro hari ikintu Imana kwiteze ko gukora. Imana iguhaye umugisha hari ikintu kwiteze ko gukora. Muzi wo nkunda cyangwa mu nyanki mbwa zoguma mvuga. Imana iguhezagiye hari ikintu yiteze gukora. Imana ishobora gusokora ukuboko kwayo mu buzima bwawe atakintu yiteze nawe usokora mu kuboko. Bani mareka ndababwire, Imana isumugisha hejuru y'ubuzima bwawe, yiteze ko nawe gusokora hejuru y'ubuzima bw'undi muntu. Imana yugura umuryango ikaguha n'ifunguzo zo kugura imiryango, yiteze ko nawe ugura umuryango w'undi muntu kanaka. Uruzabibu rero ararushira ibintu byose, ararugira neza, ruca rurakura ruratotara. Mugabo ntiyari yarushizeho, ntiyarukora ibyo bintu byose ngo rutotare, yarukora ibyo bintu byose ngo gwame inzabibu. Hageze ko yamura asanga nta nzabibu ziriko, cyavuga ati nimumfashe mutwumvirize n'uruzabibu rwanje. Mwandi majambo, wewe turiko turavugana no munsi nawe uruzabibu rw'Imana, ko Yesu ntiyari ko data niko yigisha uruzabibu. Inyigisho ye ntiyaragaze ku ruzabibu, inyigisho ye yari ihagaze kuri jewe na wewe. Abantu barinzwe n'Imana gushika no munsi mubwire amen. Ivyo ntiwaduhinda ngo Imana yabigiriye ubusa. No, hari umuntu imodoka ashobora kuba ari mu modoka ikagira accident batandatu bose bagapfa, agasigara wenyine ari uwindo. Avuga ngo Imana irankunda akagagwiza ngaho. Ntikukunda gusa irikira kurondera. Imunyumvise, irikira kurondera. Imana ifite uburyo bwinshi bwo kurondera abantu. Imana ifite uburyo bwinshi bwo kurondera imitima yacu. Hari umuntu kwishure igihe cyose yarazi ko azoyobegwa, ngo Imana ikacimucira kanzo agaca amenya kugihamana. Avuga ati Imana irankunda, tijera genda avaza kugihamana, Imana irankunda.
ukwiye gushyirako akaburungu kwanza ukimviza Mana uri kundondera kwiki, ivyangu ushaka ko ndakwamira nibihe, kuko Imana rishobora kuinvestisa ubuntu bwayo mu buzima bwawe idakeneye ivyamwa uzokwama. Uyu munsi wowe uhagaze muri iki gishingo cy'uruzabibu, Imana nayo ihagaze mu gishingo cya nyine uruzabibu, ikiyakubwira ati hey, inyuma yo kukugira ivyo nakugiriye vyose nawe uri kugira iki? Inyuma yo kuguhenzagira, inyuma yo kukurinda, inyuma yo kuguha abana, inyuma yo kuguha umugabo, inyuma yo kugira ivyo yagize vyose nawe uri kugira iki? Biratangaje ku muntu atigishijwe neza, umugisha w'Imana uramugwisha. Narabonye abantu bari banezejwe n'umugore wabo wa mbere, mbwa abantu situnga baciye barondera umugore wa kabiri. Nibazi ko Imana iguhaye umugisha ni devoir, iguhaye igikogwa, iguhaye umugisha hari ikintu yiteze kwigarukanira, ni responsibility umugisha. Nganda kavuge nitonze, umugisha ni responsibility. Mwise abantu baratahura ko uduze promotion ni responsibility, mbwa mu bwami nibatahura ko Imana ikudugije promotion mu bwami ari responsibility. Imana ikwishuriye ku rugezo utaruyizimwe ni responsibility guhaye. Imana iguhezagiye ku rugezo rutandukanye n'uguhorako ni responsibility guhaye. Imana igukingiye ni responsibility igiraguha. Munyani majambo ndagomba ushika hano utahure Mana kubera iko kurakora ibi uri kurakora mu buzima bwanje ushaka kwiki, cyari gushobora kwimbura nk'abandi bose kagutwara nk'abandi bose ngawayi kubera kuri ngaha, kubera ko kiriho, kubera ko utapfuye, kubera iki hari abandi bantu mungana bameze uko bameze, kubera ko wicaye mu ngoro y'Imana undi muntu aticaye mu ngoro y'Imana, kubera ko warose abantu gutera intege kenshi, kubera iki wewe, kubera iki wewe, kubera iki ibyo bintu byose wewe, kubera iki wewe? Hari impamvu ikomeye wewe, hari impamvu iri hejuru yawe, hari igituma, hari umugambi urengeye kurya no kunywa uri hejuru yawe, hari umugambi urengeye juste kunezerwa gusa ngo narakijijwe, hari umugambi munini hejuru y'ubuzima bwawe. Ariko ukwiye kumenya none Mana uwo muzabe yabwiye ngo nari niteze yuko uzonyamira. Kabanza ndakubwire bani Mana n'intambara zawe ni responsibility, n'ibintu bikugwanya ni responsibility. Ukwiye kwibaza why, kubera iki jewe, kubera iki giye guhura na Goliath, kubera iki giye guhura n'idubu, kubera iki giye kugwaniza intambara, kubera iki jewe? Ukwiye kumenya ko nta kintu na kimwe Imana ikora mu buzima bwawe idafise impamvu kandi tomoye kandi kugira neza. Urashaka kuzobitahura ko byari ngombwa ko cyaho hantu inyuma y'imyaka 2 mwana gomenda kwa verse bitahura ubunyene nurindira imyaka 2 ngo ihere, aho uri kuraca uri mu mugambi w'Imana. Tuza tekana senga Imana, amivyamwa utegezwa kwama muri uwo mwanya. Igihe urimwo nigikubuze kwama ivyamwa byizwa kwama muri uwo mwanya. Guhimbaza Imana si intambo, guhimbaza Imana samashi, guhimbaza Imana sama piano, guhimbaza Imana n'ubuzima bwacu, ningere ubuzima bwacu bumeze ku munsi ku munsi. Hari abantu atanakimwe ariko baravuga mugabo Imana yabaraba ikavuga ngo uraho umusabyi wanje, kumva umenga yo kwiyemera kuri Satani ati wabonye umusabyi wanje. Yarigeze kukavuga kuri yo ati Satani wabonye umusabyi wanje yo. Ese noronka abantu nka 10 Imana ivuga ati ikarondera nk'umumarayika wa Gabriel, wabonye umusabyi wanje muri AMC wabonye ati ujya nose makoda mwizeye nawe nyene ari yizeye gati ndi umusavyi w'Imana mwizina rya Yesu. Imana yashaka kukunezererwa. Musi yarigeze kugenda ibwira Samuel mugati nironkeye umuntu ahwanye ku mutima wanje umeze mu muryango wa Isayi, naronse umuntu kazatarabaya natoye umuntu, hari umuntu ariko ndarondera naramuravye mu muryango. Ni wiyaze Imana yaravye kwa Isayi gusa, yaravye mu muryango imirabura irajya mu wundi irabura, irajya mu wundi irabura, hamisanga mu muryango kwa Isayi hari umuntu yakoreye ku mutima wiwe. Imana yavuga ati ndabonye umuntu afite umutima uhwanye, ati rero tora amavuta genda umurobanure. Haleluya. Ndashaka kugufasha iki nshuti yanjye, ndagomba kugufasha umenye ngo uze guhimbaza Imana bw'iwawe si ubwo ngaha mu ngoro. Wimbaza Imana byawe si byo ngaha mu ngoro ku isoko. None ibaze nk'umuntu
avuye ku isoko yariko aradandaza umuceri, hama arafashe umunzane arawureguruye awushize ku inusu n'irobo. Umuntu wese aje kugura ikiro yamatwara inusu n'irobo, hama akajaza mu ngoro y'Imana, haleluya haleluya. Yoga iwe Imana yakuraba ati inshuti yanjye oya ibaze ari abantu bari ko barasufura ngaho, hari abantu bamerewe nabi uvuga ati nawe unakagende abadandaza baba escrow, undi nawe ari muri tuzozunguruka mu ijuru, amen. Umunzani urareguruye uri muri tuzozunguruka mu ijuru. Ubuzima bwo guhimbaza Imana n'ahantu hose biva ngo icyatumye apfira bose, ndabibuze ko Imana atakiva gukorera ubusa. Icyatumye apfira bose kwari kugira ngo bariho babeho batakinezereza, ariko babeho bamunezereza uwo bapfiriye akabazukira. Haleluya. Ibaze umunyeshure yicaye ngaha akabaga atora ahereza uri inyuma yiwe, undi ahereza uwundi, undi ahereza uwundi, n'umukizwa muri aye musakaje atora akabaga agahereza uwundi. Bagize mu ngoro y'Imana ngo tuzonzuguruka mu ijuru. Guhimbaza Imana naho nyene, guhimbaza Imana ni ngaho nyene. Ngene bandavye nani ko mundaba musawa yiganza mugiza mubwiye ati guhimbaza Imana naho nyene, ni ngaho nyene, ni ngaho nyene, aho nyene aho, ni ngaho nyene, aho nyene aho. Guhimbaza Imana naho nyene, kwama imbuto zikwiranye no kwihana naho nyene, ni muri ivyo bikorwa nyene, aho nyene niho abantu bavuga ati wow, ndabonye umuntu w'Imana, ndabonye umuntu w'Imana. Imana rero nyumviriza, Imana ndangiza, Imana ishoboye kugufasha ukihana kubera yabanje kukurojeta kaguheba. N'uburyo bumwe Imana yashobora kukubwira ikakubwira ukanga kwizera ikakikurojeta, icyo bita gucisha bugufi, ikakureka ugacishwa bugufi n'ibintu kanaka wakoze. Hano hari abantu bihana kubera abanje ndabivuge kukurojeta bisigura iki? Igukura ko protection yayo nk'ingwara ikinjira, umuntu akagwara ageze ku mfiro ati ndondera umukozi w'Imana nkizwe, hama akaca kizwa, Imana ibishimye ikamugarukana mu mubiri, ngabo yase gukizwa kihari agifise uburyo, Imana ikabanza kumurojeta hama akaca kizwa. Igihe bise yabwiye ngo nzobatakanya gato hama nzobigarukanako ndabafite imbabazi nyinshi. Namambwira abantu kubera iki worindira ko Imana ibanza kukurojeta, kubera iki worindira ko Imana ibanza kukurekura, kubera ko utohitamwo gukora ijambo ryayo nawe ubu nyene. Hanigerera Imana n'urugezi ikunda gufashisha abana, ineza yabo ikayigwiza ku bantu bayo kugira ngo uwo muntu yihane, ikamuha ikamushake. Somera Abaroma 2:4. canke ukengera itunga ryo kugira neza kwayo, canke ukengera itunga ryo kugira neza kwayo, n'imbabazi zayo, n'imbabazi zayo, n'iryo kwihangana kwayo, n'iryo kwihangana kwayo, pardon, canke ukengera itunga ryo kugira neza kwayo, n'imbabazi zayo, n'izo kugabitanya kwayo. Ntuzi yuko kugira neza kw'Imana kugushikana ku kwihana? Hari igihe kugira neza kw'Imana kugushikana umuntu ku kwihana. Nimba uri muri faze yo kugirirwa neza n'Imana, ukwiye kumenya ntirikira guhemba kubera ibintu bibi wakoze, ishaka ko wihana. Naruye n'abantu bambwira ngo Imana irankunda, ngo nagashaka cyo ari ingwa irangiza, ngo hanyuma ngo narisabye akazira kampa, hanyuma ngo je narasabye Imana umugore ngo impa mwiza, ngo hama yarandinze sindafa, ngo numva Imana itankunda. Akiyumvira ngo ivyo ko Imana yabikoze ni kubera kugororoka kwiwe. No, ineza y'Imana igamije gutera kwihana. Hariki kumana ikingyohera kuri yo inzira yose ifashira yishana Imana.
Imana ifashe iyi irashika, ifashe iyi irashika, ifashe iyi irashika. Isigara itamwe inzira ifata bivanye na attitude yawe. Hegira abo umuntu ati naramugiriye neza, ndamugira neza, biranga ko yihana. Ati burengome nkora akandi kantu ngenda mu rojete. Imana ikugiriye neza bikanga ko wihana irakurojeta, kuko mu nzira imwe muri iyo hari imwiza kugufata. Praise God. Hallelujah. Ano jina gomba kugwitisha mu cyuti yanje. Ntugire umutima ukomantaye. Ntugire umutima ukomantaye. Ineza y'Imana ikujeko, igushitseko. Iyumvire Imana uri kurandondera kwiki. Ushaka kwiki. Kugira ubuntu bwinshi ushaka kwiki. Kuko iyo bica hose hari ikintu kirarondera mu buzima bwawe. Umunsi umwe era Petero ngene yamufashe. Umunsi umwe Petero yari mu kiyaga. Araroba ijoro ryose abura urufi na rumwe. Hama Yesu asubira kumubwira ati tera urusenga asubira mu idamba ry'ikiyaga. Petero asubirayo. Yesu aje ngo tera urusenga hajya mu buryo. Petero aterera urusenga. Biva ngo acaroba amafi menshi insenga zagwa gucika. Ngo Petero abonye ibibanye. Acabwira Yesu ngo mva ruhande kuko ndi umunyavyaha. Yesu namukondanye. Nga ibikorwa vyiwe ineza yiwe itera kwihana. Hari abantu Imana ikorera ibitangaza bidasigura ngo yashimye ingene babayeho. Ikeneye kubona, ikeneye gukanura, ikeneye uko wihana, ikeneye ko bwishikana vuga ati Mana urukundo rwawe rurandenze. Haleluya. Ikeneye ko windukira ahantu kanaka. Hari abantu yatabineza y'Imana tuba twaragwariye sida mu isi kubera kutamenya. Yatabineza y'Imana urumugiro wagwara twishe tuba twirukanga mu ibarabara. Ineza y'Imana iraturindiraho nyene gushikaho twihana. Nshuti yanje, Yesu aragukunda kandi arashaka guhindura ubuzima bwawe. Yesu aragukunda kandi arashaka guhindura ubuzima bwawe. Guhimbaza Imana ntibifatanye n'ivyo ugira no gutamba neza no kuvuga ibintu byinshi, amajambo meza. Uraza hamwe ari abantu bafite amajambo meza, kuvuga amajambo meza akayatondekanya neza. Guhimbaza Imana si ivyo. Guhimbaza Imana ni style de vie, ingene ubaye ku munsi ku munsi, ingene ubaye ku munsi ku munsi. Biriva ngo muyisuzuma kuko ari mwebwe muyizi. Iyo tuje mu ngoro y'Imana tuba tuje kugira ngo tuhavane imyanda twahazaranye. Tuje mu ngoro y'Imana tuba tuje kuhasiga ibintu byose bibi bitajanye n'ubuzima bwacu muri Kristo Yesu. Ndagomba mu vyaguruke. Wewe waje muri nonzo y'Imana. Yesu ariko arakurondera. Warakijijwe, arashaka gufata ubuzima bwawe abugire bwiza cyane. Utarakizwa arashaka ko ubuzima bwawe ubumuhereza. Nanivuze ngo duhaguruke.